Dusome rya jambo ry'ejo muri cya gitabo ca Rusi igice ca mbere twasomyeho mirongo mike umurongo wa 6 n'uw'indwi. Twarasomye nuriya wa 20 tugeza kuri 22. Dusome nomero z'urupapuro hepfo abafisi iyi Bibiliya yari hasanzwe ni nomero 306. Buke yavana hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu c'Imowabu asubire iwabo, kuko yari yumvise ari mu gihugu c'Imowabu yuko haraho yagendeye abantu biwe akabaha ivyo kurya. Ava aho hantu yarari bona abakazana biwe bombi bajana inzira isubira mu gihugu c'Ubuyuda. Naomi abwira abakazana biwe bombi, ivyo tubireke byo dutwara umwanya. Uriya murongo wa 20 arabishura ati nimwe mukinyita Naomi ariko munyite Mara, kuko rugira vyose ivyo yangiriye vyambereye umururazi. Navuye ino ninahaye uharo angarukanye iwacu n'imbokoboko. Munyitiriki Naomi uhoraho ko yantunduje kandi rugira vyose akaba yanteye ivyago. Amajambo ejo twaganiriye n'aya majambo twabonye kuri uyu murongo cane cane w'indwi. Ava aho hantu yarari, ijambo rivuga ngo guhindura ikibanza, ugafata ingingo yo guhindura ikibanza, ukava mu kibanza cari kibi ukaja mu kibanza ciza, kuko ivyo bibanza byose birahari. Hariho ikibanza kibi, hariho n'ikibanza ciza. Hariho inzira ija mu ijuru, hari n'ija mu mahonero. Hari inzira ija mu kwera, hariho n'ija mu vyaha. Birabangikanye, ivyo byose birahari. Umuntu rero agifise ubwenge bwo guhitamwo yova muri iki kibanza kitari ciza. Twabonye uyu mukenyezi cane cane Naomi mu majambo make twavuganye ejo, nuko icatumye afata ingingo yo kuva muri iki gihugu c'Imowabu, nuko yahagiriye ivyago akahatakariza ivyari kumufasha. Icambere gushika Imowabu yaratakaje igihugu c'Ubuyuda ari Betelehemu yo baje bava. Ica kabiri kubura umugabo, yari mu ijambo ry'Imana twabonye ngo gutakaza igihugu kugura ndutebe no gutakaza ishengero. Iri shengero ry'Imana niryo inzambi izovuga rikimuka rikava mu gihugu ino rikaja mu gihugu co mwijuru. Imana ishimwe. Iyo umuntu atakaje ishengero rero abatakaje igihugu, niko twabibonye ejo. Yongera arapfakara abura umugabo. Kubura umugabo kuri twebwe ni ukubura Kristo. Twayibonye mu cete ca Bikorindo. Paulo avuga ati nabamushingiye ari umugabo umwe, namwe maze nk'intore inkumi toretse, atariko ndikenga ko wamugwanizi wamusukanya ashobora kuba yarabahenze. Kristo niwe mugabo w'ishengero. Gutakaza Kristo ni nk'umuntu gupfakara, ngo kuri Naomi gupfakara kwiwe. Kabiri gatatu twabonye hambavu yo kubura umugore umugabo gupfakara, yaciye abura n'abana b'abahungu be babiri. Turavye biri kivuga ku bana twasanze ari ingabire. Abana niyo ngabire Imana itanga. Ivyo twarayibonye. Gutakaza rero, uyu umuntu avuye mu ishengero, avuye mu gihugu aragitakaje, akongera akapfakara, abuze umugabo, abuze Kristo. Nizi ngabire zo mu ishengero, ingabire Imana itanga, uwo muntu ziramwimukako akaba inkokore. Ica kane twabonye twasanze yatakaje izina. Kera yitwa Naomi uw'igikundiro, mugabo ku vyago vyahuye acayisanga ntacitwa Naomi, yiswe yiyita ati jewe ndi Mara, ndi umururazi, ubu ndarura
ibyo hora yankoreye sincitwa rya zina. Aho twasanze ngo iyo umuntu rero yatakaje ubwa mbere igihugu, agatakaza Kristo, agatakaza zangabire, rya zina yahora yitwa ry'umukristo rirahera, agaca yitwa umupagani. Nimara aca bumururazi. Nivyo canke sivyo? Murakoze cyane. Twigigwa imbere rero iyo by'umwana w'icangazi tubireke. Ubu tuvugane kuri iri jambo rigira kabiri. Rivuga ngo guhindura ikibanza. Ejo twabonye nk'ingingo umuntu afata, ariko no munsi duhindure gatoya. Guhindura ikibanza wo bigomba utobigomba kubera riba itegeko ry'Imana. Ndasubiramo. Guhindura ikibanza wo bigomba cyangwa utobigomba kuko riba itegeko ryande ry'Imana. Itanguriro. Ejo kwari ukugomba k'umuntu, turabukugomba kw'Imana nako. 12 igice hariya mu itanguriro. Dusoma umurongo wa mbere tugere kuri 4. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Nuko Aburamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Imana ishimwe. Guhindura ikibanza bivuye ku itegeko ry'Imana. Imana irashobora kukubonera ikibanza urimo ko ari kibi, ariko wewe ubona ari cyiza. Mukuraba kwanje kwawe ukabona umengo ni vyiza, ariko atavyiza birimwo Imana ikurabiye. Kandi Imana niyo izi kuraba gusumvya umuntu. Hari n'ibyo twita bibi kuri twebwe, ariko ku Mana ari vyiza. Hari umuririmbyi yavuze ngo umwansi wacu niwe Satani, naho yontegesha ubugunge ngo ndazi ko imeze nk'ibinyica, Yesu abihindura amahoro. Nta wundi ahindura ibintu vyo kwica umuntu ngo abihindura amahoro atari Yesu gusa. None abasomye Bibiliya mwibaza ko kijya kinogo c'intambwe, zijya ntambwe zari zo gusiga Daniyeli she kumugumbira, gazari zo kumuhekenya mugabo kuko imeze nk'ibitwica, Yesu abihindura amahoro. Yarayasinziriye bumukerako kandi nta ngorane yagize. None itanure ndiriryana wobaza bajya bare bateruye Shaduraka na Meshake na Abuduneko. Bibiliya ntivuga ngo birimo iby'umuriro byaretse kwakira abo bigemuriwe, biramenya abo vyakira birabiha, babona bariko bareganana kujya kwisashehuye n'umuriro. Mugabo bandi batemberayo, ega nakiya giti Hamani yari yamanitse cyari cyo gutungirwa k'umuntu. Mugabo kuko imeze nk'ibitwica, Yesu ashobora kubiduhundira amahoro. Mu gishingo cyo kurizwa igiti yurijwe ifarasi y'umwami. Umva iyo Mana irakwiye guhabwa icubahiro. Humvirize tugene muri aya majambo rero. Imana isanga Aburamu hari icyo yomukuramwo mu vyumviro vy'Imana. Uyu muntu ndagomba ko azoba sekuruza w'abantu bazonyizera. Ndagomba ko mu rukurikirane rw'uyu Aburamu ariho hazovamwo na ba Yakobo na Yesu azovemwe mu rwa rwa Yuda, gutyo muri uyu nta kintu ciza na kimwe Aburamu yari gushimwa. Na wewe na jewe nta na kimwe uze guhengera watashe uri mu nzu, upfukama wicara uryama ubaza Imana. Hahandi nazasanga ndi mwishengero nkabatirizwa hajya wanshinye kijewe.
Imana ntiyaguhamagaye unywa itabi none, si mwese bamwe. Ntiyaguhamagaye unywa inzoga none, si mwese ni bamwe. Ntiyaguhamagaye usambana none, si mwese ni bamwe. Ntiyaguhamagaye wiba none, si mwese none. Mukuza wabanje kubiheba canke waje ubizanye? Ntunyishure. Waje uvyikoreye. Mugabo ya yindi izi guhamagara irakure kuraza. Hari naho waje nkuje kuraba ivyo ari vyo. Ngenje kuraba ivyo ari vyo, nje ntaha sinzosubirayo. Muca muhura na nyene ikibanza. Ati gumaha ndagufasha. Amen. Haleluya. Aburamu rero atavyiteze, atavyiyumvira, atagororotse, ari muri aba bantu bacura ivyuma, ayiharani Imana azayumvira muhamagaye. Kuko Imana, erega Imana Bibiri tubwira ngo niyiduha kuba muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu nitwinjiramo nk'uwinjira mu mwobo. Hari umuntu akubwira ngo gerageza ngwinjira mu mpwemu, uwo muba dutego ndavyemeye. Heba gusa ntimwasombye mu gice ca 19 c'ubutumwa bwanditswe na Matayo mu 26:29 gutyo. Ndimona ko Petero yabajiye Yesu, none ko twahevye byose tukagukurikira uzoduha iki? Inyishu ntiyaciboneka none. Inyishu yaciboneka. Yesu, Imana rero ihamagaye Aburamu imubwira ngo heba iki gihugu cyanyu ukivemwo, uve muri uyu muryango, uve no muri iyi nzu. Nanje nk'Imana nzoca ndaguhindura ubwoko bukomeye, ndagugira umunyamugisha, izina ryawe rero rurangiranwa, umugisha no mbere ubere n'umugisha abandi, abaguhezagiye bahezagirwe, abakuvumye bavumwe n'ibindi mwene ivyo. Aburamu asanga amajambo Imana imubariye se ntashobora kuyamubarira, ntayo yoronka. Papa ntayo yombarira, nawe so ntayo yokubarira, yo yakura hehe? Ntayo yoronka. Aburamu rero aca yumva igituma nasombye amarongo wa 4, Loti ngo baca bagenda bajanye. Sivyo nagomba kuvuga ivya Loti, bifise indi nzira. Mugana nagomba kuhura muri rya jambo, yari afise igihe yahamagagwa imyaka 75. Umuntu w'umugabo w'imyaka 75, wewe mukura mu gihugu ciwe, ukamukura mu muryango wiwe, ukamukura mu nzu yiwe, ngo ngugende utamubari yaroye. Abanza kukubaza mukumbwira ngo mvaha njehe. Mugabo Aburamu ntiyabajije, yamubwiye ngo ingo uje nzokwereka. Aburamu acazuko nyene kandi ntiyisiguye, kandi kwisigura yarabifise. Mukuhamagara jewe ngo mfata urugendo ngende, erega jewe ndakuze 75, uwo muntu n'umwana none. Rondera bagikomeye impaya maguru bagishobora gusiza imisozi, uhamagara jewe ndakaheze. Mugabo Aburamu uko nyene ati nta kundi ko ari Imana ivuze ngo nimve muri kino kibanza ndategerezwa kugenda. Ni vyiza kumvira Imana. Imana ikubwiye ngo ibi bintu bivemwo atacubajije, kuko ntibigukuriramwe ubusa, ibifise intumbero. Uyu munsi yitwa sekuruza w'abantu bose bizera, niko yitwa, ariko kandi kera siko yitwa.
imbere yo kumva ibi abantu baragomba kuronka amasezerano ava ku Mana, ariko kandi hari ibintu base kuvamwo. Mu gihe umuntu yova mu gihugu ari yose uno munsi, ariko ntave mu muryango wiwe, arashobora kuba mu ishengero bikanka kwava mu muryango, kwava mu muryango bikanka pe bikanka. We warakijijwe, ego narakijijwe, ni vyiza cyane, na jewe uransengera nzokizwe, mugabo je ntarakizwa ndacanywa kerera. Kwari so wanyu, kwari umuryango wiwanyu, kwari nyoko wanyu, ntaco jesi nkiyinywa, mugabo wewe kugifise iyo nyota, genda urabe uko vyogenda. Uyo muntu yari yaraje, mugabo vyaranse. Ikindi ati uyu muntu je narakijijwe, mugabo uyu muntu agiye kubaka, mbere afise inda, ariko n'umusengezana, n'umwana wa mama wacu, ni mwene mama wacu, nibi n'umwana wa data wacu. Mu muryango bikanka kwava, jewe ntegerezwa kumuja inyuma ndamuherekeze, ntaworonka urugo rw'ubu ngo arufyineko. Kandi mu by'ukuri uri kuramuraba mu maso yaraje, mugabo mu muryango vyaranse. Haniga mutera ubwoba ngo vuga ko twikuyeko, ngo uzoca wimenya. Aho mu by'ukuri niho bakumenya, aho ijuru ryo gukenera bo kurarana. Boca bavuga ati turashimiye abantu baje kudufasha kumunyegeza ku mpanda. Nguca wimenya, umuntu akacagenda rasakanya amenyo ngo bavuze ngo nca nimenya. Umenywa n'Imana ntumenywa n'abantu. None gamana ntiwompezagira, niwomumugisha. Ndakubwire, aba bantu byashobokeye ko bava muri ico gihugu ari yose, ko bava mu miryango yabo, muri vya bindi Yesu yavuga ngo umuntu ntashobora kunkurikira bidakunze ko yankase canke nyina nabashikiwe n'abana n'ibiki. Mu guheza avuga ngo mbere n'amagara yiwe hari umuti bandangiye, uwo muti ni uwivugutira, nta wundi awuguha, ukura hariya mu mwonga kandi ucukira. Ati mugo naherutse ngo umuntu agwaye adoja kwa muganga, naheruka ngo umuntu agwaye adogenda bamusengere, none iyo mivugutano iyo yiseye, iyo yintituriye bigenze gute? N'amagara yiwe nayo. Umviriza tugende rero. Uyu muntu byakundiye kwava muri kino gihugu, bikamukundira kwava mu miryango yabo no mu nzu ya se. Mugahura uramukeza, uramubwira uti Yesu aguhezagire, Yesu yakukora igitangaza gikomeye. Kandi uwo muntu mugahura uramwubaha. Muriko muranyumva? Uramwubaha. Ehimvo ukwiye kumwubaha. Dusome haga twariko turasoma. Yewe Aburahamu, nivyagukundira, umurongo ugira 2, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ico ni kimwe. Nzoguha umugisha. Ivyo ni 2. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazabagira umugisha kubwawe. Tubaduhagarare ngaho. Uwo muntu nuwo kubahwa, kuko Imana kubwo kuyumvira, kubwo guhindura ca kibanza kabivamwo bya bindi yararimo, imuhindura ubwoko bukomeye. Yesu nashimwe. Mbega muri ko murahumva? Ubwoko bumeze gute? Bukomeye. Mbega ubudakomeye bwitwa ngo iki? Ikinyura cyo kudakomera ni giki? Ko mubitinya. None umuntu adakomeye ntabara umunyantege nke. N'umunyantege nke. Mugabo nzamuhindura. Ndakunda Bibiliya. Ntivuze ngo uwo muntu raniyamara kunyumvira ngo azihindura. Oya. Nzomuhindura. Imana ivuze ngo nzomuhindura iki? Ubwoko bukomeye. Paulo ikavuga n'ishengero
Gikorinto mu cete ca mbere igice ca 15 umurongo 58 yavuze ngo nuko bene data mukomere ntimunyiganyige murushirize gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Kubera ko akomeye arakora, kubera ko akomeye n'umunyenkomezi arakora. Namye ndaba mu vyiyumviro ntembereza ndaraba ingene Imana ikoresha abantu bayizera hatarabwe ngo ngana gutya. Namye ndaba wa mukobwa mu gihe cya Namani yavuga ubutumwa kwa Namani, burya yarakomeye. Uri umunyantege niwogenda umwubahutse wavuga ngo ndabivugira ntibibe byo bigenda gute? Mugo yarakomeye avuga ngumviriza uyu mutama data buja yozi Samariya yomye ko ari umuntu n'Imana, iyo mibembe yiwe yohera. None Imana ko yavuze ngo izobahindura ubwoko bukomeye yategaza gucikorana nawe uwo mwana, kandi murabona kugira ngo kamwubahuke kanamushikira agahamagara ati nguvu uzanye inkuru nziza ngo kibondo nguvuge ati Samariya. Naho abantu hariya bakoze ivyaha bigatuma tunyagwa bigatuma tugira muri ubu buja ndimwo, hariyo abantu b'Imana wojayo iyo miyembe yokira. None ashitseyo ntiyakize, none urya mukobwa yangana iki? None ntabatama b'ubwanwa bariho b'ubuhanza nka jewe ntibariho? Bariyo mugabako ka Dawidi kuri Goliyati myaka 10 n'ingahe. Nzobahindura ubwoko bukomeye. Erega inkomezi z'umuntu w'Imana nukunesha icaha. Hari umuntu abango ofisi inkomezi nyinshi zo gukora ibikorwa binabiriya ni vyiza cyane, mugabo inkomezi za mbere z'umuntu w'Imana bavuga kuri Yohana ngo nyamwana arakura agwiza inkomezi z'umutima ngo abamubugaragwa kugeza igihereko kwa Bisirayeli. Ehumviriza, nta zindi inkomezi zibaho ku muntu zirengeye izo kunesha icaha. Amen. Iki ni icyaha sindagikora, narihanye ndakizi narahariwe, ntacyo nkora ibigirankana sinshobora, ni ngombe mfe nakari nopfuye. Izo nkomezi z'abantu b'Imana nzoguhindura ubwoko bukomeye, ariko ubanje kuva mu vy'iwanyu. Cya kabiri yamubariye, yamubwiye ngo azomugira umunyamugisha, nzoguha umugisha. Erega umugisha uva ku Mana gusa, ndahandi hava umugisha. Umugisha uva ku Mana gusa. Urazobaza Yabesi mu gitabo ca mbere c'Ingoma igice ca 4 umurongo wa 10 ngo nyina yamushikanye bimugoye aca mugira mukuru mu muryango aramutonesha. Urumva abo mukuru mu muryango mugabo Musa yaronka gusenga Imana, agiye imbere y'Imana avuga ati Imana naho nakujijwe mu muryango hari ikintu papa na mama batomba n'umugisha, ndagusavye uzumpa umugisha. Amenya havyaka vyinshi yadondaguye hepfo, ijambo yasasiye ryabaye umugisha. Imana ibwira Aburamu ngo niyo vyagukundira nzoguhindura ubwoko bukomeye kandi nzoguha umugisha. Abasomye Bibiliya mbega yarawumuhaye nawe utigeze umukubita ijisho, naje ntigeze ndamukubita ijisho kuvya kwizera ni sogo. Ngira ko navuze zo kuru nibanyu mperega ino aho iyo mukanyura ngo ni sogo ntibaheza oya, ariko mucamwe bico umuntu aba yavuze. Imana yaramuhaye umugisha. Amina. Kandi umugisha Imana iracawufise n'ubiracawutanga, kandi umugisha Imana itanga nta muntu awakwa. Umugisha uhawe n'Imana nta kiwukwaka. Hari umuntu bahaye umugisha awuhabwa n'abantu muramuzi muri Bibiliya, hanyuma kandi uwo yari afise ucurahera si Isaka. Erega abantu dufise umugisha uhera, utwa dufise n'utuderenganywa. Yeko amaze guhezagira Yakobo kandi amuhenze, ariko Imana ntishobora kuguhezagira wayihenze, kuko Bibiliya ivuga ngo ewe bupfu buri hano ingene abantu bihenda
umuntu ntuyihenda imbere y'Imana, wewe ntuyihenda, niwe wihenda. Mugabo kuri Yakobo byarashobotse kuko yari Isaka, abantu barahendwa, n'abamwo bishobora mukabahenda, birashoboka. Mugabo umuntu umwe hari ikintu cyago cyari cyaramunaniye guheba, hanyuma rero turaganira kurigira kabiri, ndamubwira ntumviriza rero uruhimbo ubanza ururorere kugeza ukize, hanyuma ngo none ngo bizoca bigenda gute? Nuko nyene nikandeka ndakubwira, ndakorohereza, nta muntu wundi ntuma, ntumye wewe uzondabire kwico kintu caheze, nicyahera uzocuza usubira mu bikorwa n'uruhimbi, nta ngorane, ega ni neza yawe. Mu mezi nk'atatu ariyumvira ati yemwe cyo kintu carambaseko ntaco nshobora guheba, kandi rya mugabo ntitwajanye ngo nkwirikirane uko biba bimeze, nije mba ndabizi, reka ngende. Ataraza nsanga mu biro, ntiguta ati Imana ishimwe, ntego ati wa musozi pi nurakoze Mana, none ugomba iki? Ati ngo musubira mu bikorwa no ku ruhimbi, ntego cyane, pfukama ngusengere mugabo, ngirija mugenda gutekerera, ukabumbenze ngire nkuvume, ukabumbwiye ukuri, ugire wakira umugisha, ugende mu bikorwa, ugende ku ruhimbi. Ateka ntusenga, acava hasi, acava hasi aragenda. Aba hari abantu ngo yo ngoreka ngo bakoze b'Imana ngo ntibabona ngo kera ngo nta muntu, bakagomba ngo byo kwa Petero. Ewe hajya Samweli mu bantu bavugishijwe n'Imana bakaba bacamanza, bakaba bakoze b'Imana bukuri, hajya Samweli ntiyarimo aho. Iyumvire rero Samweli abonye Eliyabu yagize ngo iki? Ngo ntagukeka n'uyu nyene uhoraho yimikisha amavuta, Imana iti sigaho ntushireko, wewe urabi inyuma, cyewe singarukiriza ngaho, sindaba intambuko, sindaba ubugufi cyangwa uburebure, sindaba ubwaguye cyangwa ubuto, cyewe ndaba imbere mu mutima gusa. Suwo kugeza aho abahungu ndwi bose bamuca imbere. Imana yampenze, ntiyaguhenze. Imana irafise ingene iraba ibintu. Nzoguha umugisha Aburamu, umugisha uvuye ku Mana. Rero ya Yakobo yarayirosa carangara, umugisha w'Imana ntiwangaza, uzana umuntu imbere yayo agashima. Mugabo Yakobo yaciye yangara, kandi iminsi yose yamaze yarangaye, kwiherezo yagarutse kwihana kugira ngo asore kugirana imigenderanire myiza n'Imana. Kandi se ntigeze amubwira ati humura, naho Esau yaje agasanga nawe uhejeje, namukuye ku nzira, namubwiye ko azoba kure y'ikime, kure y'iboribori, namubwiye mbere ko wewe azogushumbira mbere uzomuganza. None rero rema, eka ndeme, wewe urandemesha, ariko Imana nacumuyeko, ndagowe, ndagoranywe, umuhezagiro papa wampaye. Rego umuntu aragoranywe by'abantu bamuhaye. None nk'umuntu bahaye inzu bati naho inzu ndayiguhaye rero urayibamwo neza kandi usenga Imana kuko niyo nivye. Usenga Imana ntizozane beneyo, mbega woyibamwo ako nagaciyemo. Hari ibintu abantu batanga, nzoguha umugisha uvuye ku Imana, ntakiwuzibira nta na kimwe. Nzoguha umugisha mbere, duheze tugende gusa nabaza guhava bayize mbere ngo uzoba rurangiranwa. Aburamu akiri mu nzu kwa se no mu gihugu cy'iwabo ntiyitwa rurangiranwa, yari umuhungu mu bandi, umutama mu bandi, w'imyaka 75 mu bandi, hariya mu Bakarudaya, araho mu bandi. Mugabo kubwo kumvira kuva muri ico gihugu guhindura ico kibanza, nzoguha izina rya rurangiranwa kwisi yose. Aburamu arazwi,
natwe tumuvuga none twiterera hejuru nkome ngo twaramubonye nawe twabonye ni bibiri bitwereka kandi ibyo yakoze ni vyiza turabishima ni sekuruza w'abantu bose bizera Imana ishimwe cyane ehe rero batubariye ngo uyo muntu nakuyemo ibintu bitari bikejewe ngo azomugende w'umugisha w'abandi kwavuze ngo n'abandi bazoronka umugisha kubwawe hanyuma n'abantu hakomeye ngo abazomuhezagira abazoguhezagira nanje nzobahezagira nukuvuga ngo abamuhezagira n'abace bahezagirwa nk'abantu aya majambo n'amajambo jewe nabonye mu ibindi bintu bikomeye na wewe ushobora gusoma ukabona mu ibindi Imana ibiguhishuriye abantu bazoronka umugisha kubwawe umugende w'umugisha aho tuharengana ariko abazoguhezagira nzobahezagira mw'abantu mu nyumva mu ntego gutwi cyane uragomba guhezagirwa aho nivyo naje ndabigomba ukagomba guhezagirwa urahezagira abantu Imana yarobanuje amavuta ukagomba guhezagirwa urahezagira ishengero mvuze ishengero mengo ni muri rusange akabumwe akaba babiri Imana igushoboje ukaba ugomba guhezagirwa urazobahezagira kugira ngo nawe ubuhezagiye si waguhezagira kugira ngo Imana nawe iguhezagire muri ko muranyumva namye muraririmba bamwe ngo ni iminsi ya nyuma nivyo kandi iminsi ya nyuma ko nukuri muri iyi minsi rero uyu murongo ukurikira hepfo niwo abantu benshi barimo kandi bakawumwa kutabimenya nguzo kuvuma Buramu wewe ntuzumuvume mugabo jewe nzomuvuma uzo kuvuma nzomuvuma ni bibiri bivuze kuko abantu atavyo bazi rero haraho bitiranye ibintu kurya Yuda yavuze ngo batuka ivyo batazi aragomba guhezagirwa kandi agitukana mu mutima cyangwa abisohoye ngo niki none urya niki nishusho y'Imana uhangaye Imana uzoguhezagira nzomuhezagira uzokuvuma nzomuvuma Imana idutabare kandi umunsi abantu barabivangatiranya akarinduka agatuka umuntu akamunegura akamwararaza adafise umunsi umwe harakantu kambayeko ndagacishemo hari umuryango utari wubatse neza kutubazo kanaka mugo baragira umuntu baza gusaba impanuro umunsi wa mbere hitwayimara umunsi ugira kabiri hitwayimara tuyimara ku munsi ugira gatatu gwa rusaku rw'abantu rero umwe aririmbana n'uwo mudamu acaraza aramubaza ngo mbega ko mumaze iminsi muja kwa pasitori murondera iki uwo mudamu rero atagomba kwikingira ariko yikingira nabi acabwira mugenzi we ngumviriza ngo ahubwo ngurazingane yambariye ngo yambariye ngo none wewe ngurakenyeye ngugorane ngo nkamukanaka ngugire ngutugore nkuko ngo naka mwizina ngo naka ngo nawe ngo yatugoye ngo ameze ngubaye nkawe uwo mugore ati yemwe none pasiteri yobura imfashanyo hoho yoza kuvuga ivyo twaganiriye hanyuma ndagirirwa ubuntu mugabe bwiye umugabo ati mvyukuri ivyo bintu vuze naho umugore yabikubariye ndemeza ko pasiteri ibyo natavyo yavuze ntavyo yovuga ivyo n'utari we ntavyo yovuga ndagirirwa ubuntu rero aragogwa nyene kuvuga ivyo bintu acarondera umukozi w'Imana nkwaka uwo baganira mugatari jewe mugabo avyumvirira ati basha jewe uyu muntu mu kumutabara ntivyogumu kukundu atenda kubwire rero kusanga nywe bikogwa wa muntu uzogenda urondere pasitori umubarira ivyo bintu ngene vyagenze ati yo
ariko nojaya tusanga utojayo rero no mu bikorwa hagarika ntavyo ukwiye genda. Mbona araje rero ati ndarakubesheye dupfuye iki, arambarira sinobitebako heje kubimbarira ngene vyagenze catumye avuga uko ndama ntumviriza nta bihano jewe no kushira imbere uwavuze mwene uko usanzwe ugowe ishire kurundi rusyo nugo wikoreye si ruto genda uzana urya muntu wabibariye ntavyo twaheza turi babiri ngo kuko yohavagira ati yaciye amuhenda kata amakorosi vya bintu abantu bibwira genda umuzane uze kuvuga ko wambesheye yumva ibisigenda bingenda bigenza kandi utamuzanye ntibikunda acaragenda aramuzana rero barira bose utarira ari jewe kuko je naho mbeshera sindira kuko nta ngorane none ko data uri ataragera kugera akiturorereye nta ngorane bararira ntimviriza rero ivyo biramaze genda rukorera Imana niziga kutazosubira ati nukuri nzorinda mbwira nasubiri. Hari abantu bafatika inyuma bakakiduza kigasumba rondo rusengero kandi bagaca gomba iki ngo ngomba umugisha ntibikunda ntibishoboka. Hano uzoguhezagira nzomuhezagira abazokuvuma nzobavuma ukuvumye nzomuvuma. Wa muntu uri ko amavuta y'Imana ufise gakiza ntiwigwanire kandi ntukangisha abantu ntubabwire. Hariho umurongo nabonye namwe mwarawusomye ngo iyo umuntu abatungirije igitsure cyangwa ngo atunze urutoke ngo batunze mu mboneza ntuzovyivugire wewe reka nuhurwa gutuma urutoke shishikara urengana si wewe oya kandi none se abazitunze Yesu baramubujije gukora yagumye akora kandi tudoguma dukora kugeza inzambi ivutse. Yesu nashimwe. Uragomba kuba umunyamugisha ndavyumva mugabo ntumere nk'igikoko. Iyo umuntu ariko aracurika amajambo ameze nk'igikoko umwanya duheze ni Yuda yavuze uko muzobisome 1:10 niyo yavuze ngo abantu bameze mwene uko batuga ivyo batazi bameze nk'ibikoko. Mugabo tuve kuri Aburahamu duhereze kuri twebwe mu cete ca 2 ca Bikorinto igice 6 umurongo wa 17. Icete ca 2 barandika ishengero by'Ikorinto igice ca 6 uriya murongo wa 17. Hariya kundanga jambo havuga ngo ababuza kwifatanya n'abatizera nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko niko Uhoraho agize kandi ntimugakore ku kintu na kimwe ku kintu gihumanya na kimwe nanje nzobakira kandi nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa niko Uhoraho ashobora vyose agize. Yesu nashimwe. Kuri twebwe Bibiliya ivuze ngo tuve hagati y'ababandi twosangira ivyo twosangira kandi batizera. Mvuze ivyo undusha kubibona none ntubazi wewe bamwe baguhanze ntubazi wewe none bimwe urimo kandi utemerewe bimwe urimo kandi ukagogwa mu mutima bimwe urimo kandi ijuru bitemera bimwe urimo ukora utagomba barya urimo bijubamwo. Umuntu yabitandukanijemo mu ijambo ry'Imana mu Isezerano rya kera vyamushize mu kinogo c'intambwe. Daniel yaranse jewe ndakijijwe siniba nitwuzuza inama y'ubusuma ntibikunda nzorya bike ndyame kare umushahara urambumvye. Hoya jewe ndakijijwe naho ndi umwigeme ndakijijwe ndi umusore ndakijijwe ndi umugore ndafise umugabo wiwanje nta babiri tujana ntibikunda ndafise umugore naho ndi nkeneye ndakijijwe jewe ungana gutyo utagira uwo mugendana ego
urakomeye mu mutwe rwose. Yego va hagati y'aba bandi mu bitandukanye ko niko Uhoraho ashobora byose agize, kandi ayawe maboko ntuyanduze. Ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe na kimwe. Imana ishivuga ngo nimwagira ivyo nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Niko Uhoraho ashobora byose agize. Haleluya. Yemwe aho ngarukiriza amaso n'umwana wa minisire ariyumva ariko aratambuka mu ibarabara, mbega aragenda n'amaguru ho, oya baramutwara. Imana ivuze ngo izokubera so. Mbega umwana w'umushinga amateka wewe, twati jewe papa n'umudepite, tangura guca wumva uti wapi, uramanuka. Jewe papa n'uyu, papa n'uyu. Imana ivuze ngo nzobabera so, namwe mumbere abahungu n'abakobwa. Haleluya. Urya murongo tutasomye uvuga ngo nuwa 17 ni kuri cyagize cyane. Urya murongo wa mbere ucuvuga ngo nuko rero bakundwa ko dufise ivyo vyasezeranywe, twiyuhagire ubuhumane bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikishe kubaha Imana. Haleluya. Dufise ivyasezeranywe kuba abahungu b'Imana, kuba abakobwa b'Imana, kwizogerera muri twebwe, ko tuzoba abantu bayo, ikaba Imana yacu, ko tuzoba abantu b'inkomezi, abanyenkomezi, abanyamugisha, barurangiranwa, ko dufise ivyo vyasezeranywe. Twiyuhagire ubuhumane bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikisha kuba Imana. Twunama imbere y'Imana.